jewe n'imbere yuko nshikayo njayo nari nabwiye umukuru w'igihugu ko ndushe. ngira ngo rero nguko dutangiye bamwiyumvira bamwita Evariste Ndayishimiye, umwe mu bagabo bagira ibinyoma byinshi cyane, umwe mu baperezida babeshya abaturage be nk'uko tugiye kubigarukaho. Ni ikinyoma rero General Evariste Ndayishimiye yabeshya avuga ati ni njye wenyine wisabiye gukurwa ku nshingano kubera nari nananiwe. Iyi video ndaza kuyigarukaho nyuma, ndaza kwibasubirizamo, ariko reka tubanze twumve ku byo umukuru w'igihugu cy'u Burundi batazira Sebarundi, nubwo bamwe batemera ko ari Sebarundi ahubwo bakamwita Sindagara ndetse n'andi mazina menshi, ariko nanone wakiyemera ko ari General Neva. Uyu General Neva rero akaba yakomeje kubeshya nk'uko tugiye kubisobanura. Ni mu cyumweru gishize mu nama ya CNDD-FDD yaberaga Igitega, Perezida Ndayishimiye yatangaje amagambo agaragaza uko yiyita igitangaza mu ijambo rye. Ijambo njyewe ryakoreshejwe kenshi cyane. Yavuze ko ari umuyobozi umwe rukumbi mu Burundi wigeze kujya gusaba umukuru w'igihugu ngo amukure ku nshingano kubera ko yarananiwe. Avuga ko ibyo byabaye mu gihe yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu mwaka w'2007. Ndayishimiye yakuwe muri guverinoma gute rero? Evariste Ndayishimiye yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano kuva kuwa 8 z'ukwezi kwa 9 2006 kugeza kuwa 14 z'ukwa 11 2007. Yamaze umwaka umwe n'amezi 2 gusa ari minisitiri. Biragoye kumva uko minisitiri wamaze umwaka umwe gusa yavuga ko ananiwe. Aha wakwibaza niba atarashoboye inshingano, none se yayobora ate igihugu cyose kandi atarashoboye no kurenza umwaka ayobora minisiteri imwe? Muri 2007 ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahuye n'ikibazo gikomeye. Ku itariki 7 z'ukwa 2007 Hussein Rajab yakuwe ku buyobozi bwa CNDD-FDD ku ngufu. Mu nteko ishinga amategeko hari abadepite 22 bamushinjaga nako bamushyikiraga bahise bahinduka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. CNDD-FDD ihita isanga igomba kuganira na Frodebu na Iprona kugira ngo ibone amajwi ahagije yo gutora amategeko mu nteko ishinga amategeko. Frodebu na Iprona basabye guhabwa imyanya muri guverinoma ihwanye n'amajwi bafite mu nteko ishinga amategeko. Nk'uko itegeko nshinga ribivuga, basaba kandi ko aribo bitorera abaminisitiri babo. Iprona yanasabye ko Dr Martin Nduwimana akurwa ku mwanya wa vice perezida wa mbere w'igihugu. Tariki 13 z'ukwa 7 2007 Perezida Nkurunziza yashyizeho abaminisitiri bashya, yongera umubare w'abaturutse muri Frodebu na Iprona, ariko abikora tumvikanye n'iyo mitwe ya politike. Mu baminisitiri bashya ba Iprona harimo Dr Yves Sahinguvu wagizwe minisitiri w'ubuzima. Dr Yves Sahinguvu yanze kurahira, bituma Nkurunziza ashyiraho undi minisitiri Dr Rose Gahiro. Izi mpinduka ntacyo zahinduye kuko tumvikana ko ari hagati ya guverinoma ya Nkurunziza na Frodebu ndetse na Iprona. Tariki 18 z'ukwa 2007 abadepite 13 ba Iprona bo ku ruhande rwa Aloys Rubuka bakoze imyigaragambyo bagerageza kwinjira ku ngufu mu biro bikuru bya Iprona byari bifitwe n'abashyigikiye Martin Nduwimana. Polisi yarabavogereye ibasubiza inyuma kandi irabakubita. Minisitiri wari uyoboye urwo rwego icyo gihe yari General Major Evariste Ndayishimiye. Ahantu muhumve neza, tariki 7 z'ukwa 11 2007 Dr Martin Nduwimana yirukanwe atanga no kuba yareguye ku mwanya wa vice perezida wa mbere w'igihugu. Tariki 8 z'ukwa 11 2007 Dr Yves Sahinguvu yagizwe vice perezida wa mbere w'igihugu. Igihe cyo gushyiraho guverinoma cye cyarageze. Dr Yves Sahinguvu yararahiye avuga ko atashobora kwemera ko mu baminisitiri bamugenzurwa habamo General Major Evariste Ndayishimiye. Nuko mu baminisitiri ayobora yavuze ko hadashobora kubamo General Major Evariste Ndayishimiye wari warakoresheje imbaraga ku badepite harimo nawe ubwe. Tariki 14 z'ukwa 11 2007 hashyizweho guverinoma idafite Evariste Ndayishimiye kubera ko Yves Sahinguvu yari yamwanze. Minisitiri mushya w'ubutegetsi bw'igihugu yari Venakamana. Minisitiri mushya w'umutekano yari General Major Alain Guillaume Bunyoni.
naho minisitiri mushya w'iterambere ry'amakomine yari Clotilde Niragira. Abo batatu nibo basimbuye Evariste Ndayishimiye mu Gushyingo 2007. Imyitwarire yo kubeshya no kwiyerekana neza. Mu ncamake Evariste Ndayishimiye afite imyitwarire yo kuvuga amateka ayagoreka, akongeramo ibinyoma, akigaragaza nkaho yari igitangaza gitandukanye n'abandi Barundi. Hari aho yiyumvisha ko abantu bose bibagiwe ibintu byabaye kandi bizwi na bose. Muri 2007 Ndayishimiye yakuwe muri guverinoma kubera ko vice perezida wa mbere w'igihugu Yves Sahinguvu yanze gukorana na minisitiri wamwibasiye akoresheje polisi mu gukubita abadepite mu gihugu cy'u Burundi. Kuvuga ko rero yayoboye ministeri eshatu nabyo si gitangaza. Kera ministeri zari hagati ya 21 na 25, ubu ni 12 gusa. Ibi bivuze ko hari abaministiri benshi bayoboraga ministeri ebyiri cyangwa eshatu zo hambere. Iyo ministeri Ndayishimiye yayoboye umwaka umwe agahita ananirwa, n'uyu munsi niko ikiri. Kugira ngo rero murumva uko ibintu byifashe. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bagabo babeshya cyane. Niyo mpamvu iyo nkuru nyikoze bijyanye n'ubutumwa cyangwa n'amakuru nyesha abagenzi banjye b'i Burundi, kugira ngo tubashe kumunyomoza umwe mu bakuru b'ibihugu b'abanyabinyoma ba mbere babayeho mu mateka y'isi. Akaba yitwa Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bakuru b'ibihugu badafite icyo bamariye abaturage be ni Evariste Ndayishimiye, General Neva, nk'uko mu byiyumviye. Reka dukomeze twiyumvira kuri ibi binyoma bye gake cyane, ubundi dukomeze twibanira hano kuri Pilot News TV. Ndabakunda cyane. Kuruka hameze neza. Jewe n'imbere yuko nshikayo njayo nari nabwiye umukuru w'igihugu ko ndushe. Indongozi zimaze kuva ko zirushe n'izingara. Oje ndarushe nduhurira. Ico kintu nibaza ko ari je maze kukivuga jenye. Jewe narashitse mu bushikanje bwanje ndakora n'ingufu zanje zose fisi gushikaho nduha. Ndamubwira nti ndagusavye unduhurire kuko nta kamaro ko gutonda mu biro utagiye ku kazi, utagiye gukora. Jewe ubu ndatonda ndabwire kugira uzumenye ko warushe. Urashika ukabura uhera naho uhereza. Jewe narava mu biro nk'uhimvira ngaca niruka muri secretary ya gutora document. Nashikayo ngaca mbura ico nari ngiye gukora. Ngaca subira inyuma. Shitse mu biro ngasubira kwibuka ico nari ngiye gukora. Nca ndumva ko ndushe. Cyaragera ndamubwira nta kamaro ko gutonda. Jewe ntaje gukora. Nenda gusaba ikintu kimwe. Hari abibaza ko nk'ubu ndabivuga kubera atari hari ngo ambeshuze muga jewe ndabivuga n'Imana kizima ivyumva. Naragiye ndamubwira nti ndakubwije ukuri jewe ndarushe. Kuko ubu ndagenda simbona ico mfata n'ico ndeka nuva sinkiri itire. Kuko igihe yanshira mu mabanga naho naragiye iwe ndamubaza nti kubona wantoye mu bandi hari ico ushakako simpave shira effort ahatariho bwira ico ushakako aba ari ico nkora. Ico yanyishuye yambwiye ngo wowe uri umugabo muto ku buryo wewe guca ukora. Ico yaciyambariye kandi ico ni cigwa nahakuye. Kaido charge ubu yifise. Urasoma ibwirizwa shingiro, urasoma yandi mateko yose, muri sazu ucumenye ico ujejwe. Nawe yambwiye ngo uri umugabo muto kugira ngo umenye ico ukora. Cadagenda. Niwe rero nasubira inyuma rero nza kumubarira. Jewe ninasomye mu mategeko. Hariho ibintu bibiri, hariho vice ministre. Niba udashaka kumpa vice ministre dukorana duhurira. Yarandavya ho acaratwenga ari numira ntanyishuye. Cadagenda. Mugambandanya akazi none ko atari bwasubirize. Ca rero ngenda mu Kirundo. Ico gihe mumazi iyo haba amaromani ma ministeriel haraba n'ibihuha byinshi. Je rero ico gihe hariho igihuha nyene cyo kwabashikiranganje bako. Je barantelefona ndi mu Kirundo.
ngo mbe wewe uri gukora iki hiyo kandi wamaze gukugwa cavuga ntabwo uzosubira ratomboye kuko nzomuhara mizero prise kuri tere cyariko raca ndishura ubwo nyene ntabwo uzosubira ratomboye nzomuhara mizero prise kuri tere. Hanyuma rero harabaromani ba ministeriel ndatombora sinaba mwashikiranganje babandanije ari uciye avuga ngo waratomboye cyane waramaramaye naratomboye kuko yabwije ukuri aha ndiko ndabivuga uzobona General Goliath ndumusi azamubaza ati nivyo sivyo twari duhejeje neza iyo kampanye yo gusubiza abantu hamwe mu ntara ya Kirundo turaza turiko turataha dusubiye Bujumbura turara Ingozi kuri hotel Camugani n'ubu ndahibuka hanyuma haje turiko turafungura neza dutera inkuru turi abantu batatu duca tuva hasi dusezerana ko tugiye kuryama tuza tubona kuri televiziyo porte parole umukuru w'igihugu agiye kuri televiziyo tutereka tugende turavye nani ivyagira vuga duhagaze turiko turaraba aca aravuga inama shikiranganje shasha aravuga abashikiranganje uwo Njoni wewe yarabandanije yarimwo jewe ntarimwo twari kumwe nca telefone chef de cabinet wanje yari Eme cyanamugira ntegurira romizero prise nzomanuka nje gushikiriza ubusubirira nanje nari subiriwe n'abashikiranganje batatu bari mwumva ntari nikoreye kwera jewe nahe romizero prise abashikiranganje batatu